Bakunzi ba Haisa Kunda ndabarumukije bivuye n'umwese aherereye nizere ko mumeze neza nanje murabona ko meze neza taco mbaye. Uyu munsi nanje kuvuga ku cerekeye abarundi n'abanyarwanda ukwishira no kwizana ko mu Burundi no mu Rwanda. Mu Burundi no mu Rwanda haratandukanye cyane aho abajene bo mu Burundi ko twifata uko twishobora kwisanzura tukavuga ubu turi muri demokrasi sivyo uko dushobora kuvuga ikintu siko abanyarwanda bagifata siko bakivuga. Nandi bazaniye aho inkuru muribuka ko hariho umwana w'umujene wo mu Rwanda w'umukobwa yavuze ati twebwe abajene turashonje twebwe abajene turakenye nta buzi tugira ntaki no muri phone yanje ntimubone nsa neza ntimubone ngenda na my phone ngira iki no muri phone yanje ravyeyo nta n'amajana 5 arimo urumva ivyo baravuga ati twebwe leta nidufashe abajene tubayeho na leta yacigira iki y'u Rwanda yaciye imufunga imaze kumufunga nibaza ko nta numwe azibikurikirane tuzi ko afunze ntituzi ikinaje tuzi murumva ko ari tandukanirizo rinini cyane ugiye kuraba mu Burundi mu gihugu ciza cyacu cy'u Burundi mu Burundi abajene turavuga ko atakazi dufise ariko kuvuga ko atakazi gahari nibisanzwe cyane kuko nka je ndashaka kuvuga ati okay mbibashe nk'akarorero nkoziki shonzane amafaranga nkanarondera n'abakozi bagikora urumva ni byo kuvya create akazi mu Burundi rega hatwiwacu turakreya turatandukanye no mu Rwanda niba bagisemera abantu bagisiyo mentality yo kuvuga ngo turashaka ngo leta ngo iduha akazi kora akazi niwe ga leta nitwebwe kora mwebwe nyene kora rondera akazi ugakreye wowe nyene murumva uwo mwana vraiment nukuri nibaza ko turi muronganyo yaciye agira iki baciye bamutwara abavyeyi wewe ntibazi yari ntibazi ko ari mugajo ntibazi ikintu na kimwe iyo ni leta y'u Rwanda urumva leta y'u Rwanda murumva ko ari ibintu bidashemeye cyane aho abavyeyi bishwe n'agahinda inzara irimo kwica abantu bashobora bafata rero mu Rwanda bafite ikibazo cy'ukuntu bafata barya abantu babayeho neza umunazi ubuzima ntibungana bagafata abantu babayeho neza bagaca baba ari bo postinga ngo mu Rwanda babayeho nabi. Iyi ni inkuru y'akababaro ibabajije cyane hariho inkuru nkejeje kwakira ubunyene y'umutama siko barafinda yahora ari umukunzi w'igihugu cy'u Burundi yahora ari umuntu nyene avugira igihugu cy'u Burundi kandi ari umunyarwanda isana kakanya twavuga ko mu Rwanda bamufashe bamutwaye urumva ajanwa hatazi ntaza aho bamutwaye ntibaza aho bamujanye bamutwaye pe kubera avugira Uburundi none gabasha genda babaza abanyarwanda ko muzi mwikunda murikunda vraiment ariko mukavuga ngo muranakunda n'abantu banyu kubera iki nubwo muvuga ngo murakundana hagati yanyu je muramudakundana niko dushobora gufata umunyagihugu wawe uri president nk'akarorero uri president w'igihugu canyu ugashafata abantu urongoye abana u Rwanda gwejo nayivuze ngo Burundi gwejo ugashafata abana b'igihugu kubera bavuze ko atakazi bafise kubera bavuze ko baberewe nabi ugaca ugira iki ubafunga bamwe baranyuruzwa bamwe baragira iki urumva eske abo bana bari ko baziriki ejo haba murahazi canke ni kwa kundi ko abantu bankiterambere ry'umuntu raba nk'uyu mugabo bamunyuruje ntibaze bamujanye bamutwaye ntibaze bamujanye imiryango yo zikomeze gute kubera avuga i Burundi birababaje cyane mwikubita gashi ego murashobora kuba muri ko mubanigagura mubata mu mashamba mugira iki mubica mwibaza ngo muri ko muhombesha nde twebwe u Burundi muri ko muri hombesha gufata umuntu ngo kubera avuga igihugu mufitaniye ibibazo ugaca mumwica mukamunyuruze mukagirira ibiki ntavyo nzi bamukwiye sinzi ivyo mwamubwiye kumukoza navyo nzi ariko wumve ko muri ko murihombesha mu binyene nabe n'igihugu banyu muri ko murica nimuseye kuvuga rero mubesha ngo abanyarwanda murakundana hagati yanyu ntabwo mukundana gato iyo mukundana nimwe mufata abana banyu abana b'igihugu mugafata mukabatwara
umwana ariko aratakamba nta kazi tugira, ntitugira akazi, abajene ntimutubone tugenda uku mu isakoshi nta kintu kirimwo, muri phone nta kintu kirimwo, urumva? Ariko mugaca mufata ngo kubera babeneye akabanga. Birabaje cyane. Abanyarwanda murabe muhinduke, ikiriho kiravugwa. None twe ko bajene doha tuvuga ati twe mu Burundi nta kazi gahari. Leta murabatse ko umuntu banyuruje ngo nta kazi gahari. Kwanza twe mu Burundi sico igihugu cacu Burundi cyo abantu basenga. Murana bitwa igihugu c'abantu basenga. Ntabwo bafise uwo mwanya wo kuvuga ngo yuko n'abantu ngo bavuze ngo nta kazi bagira. Akazi ni wonyine wo kugakreya. Akazi ni nyene wo kugakreya, nta kuntu mushobora gufata abanyarwanda mugashira mu mutwe ngo mushango yetu bahakazi. Ego vure mujye mwana baramurenganije kuko yavuze ikirico, kandi kuba yavuze ati muduha akazi ni ibintu bisanzwe, ariko mwibuke ko abanyarwanda mukura amaboko mu muzu, mwige gukora mukire akazi kayo. Apana kuvuga ngo mukeneye ngo leta ngo bafashe ngo mwebwe nyene gakreye. Mugakreye gusa nukuri mugabanye mweni ahamongo bana banyu ngo babaye ibikoko. Niwe mwigisha umutima w'ubukoko. Ubazovuga ikintu mu Rwanda ubuye nta nucira amate mwibarabara ntabaho. Imagine. Wowe ugafata ukagenda umwana w'abandi. Ubu abajene baho, abantu baho meme n'abakuze, hari ibintu nibasanzwe umwe ni nko mugasho. Aho umujene adashaka kuvuga ikiri ku mutima. Umwana n'umwanya mu Rwanda bavuga vyiza barabahonya. Uvuga iki barabaho. None mwebwe tubafate gute? Twa tuzi ko mwica nk'abarundi. Twa tuzi ko n'abanyarwanda banyu mu banka. Umugabo akwaya kundi igihugu c'u Burundi ciza muranyuruje. Si vyiza ko nk'amaraso y'abandi bantu. Basha je nagenda abwiye ko n'umuntu wese yobaze ko akora ivyo bintu. Nagenda abwiye ko ndabibutse ko uno munsi niwe ejo niwewe. Kandi muko uwicishije inkota zicisha inkota. Uwicishije inkota nawe zicishwa inkota. Rero nukuri mushatse mu hinduka. Muriko murica Burundi, murica igihugu canyu. Nkajewe ndavuga ko ndi Umurundi. None leta twebwe Abarundi n'Abarundi kazi. Twebwe leta ni bandi twebwe. Ariko nuko nagenda babwire aha mu Burundi nukuri bashimumva ko igihugu ciza c'umutekano. Aho umuntu ashobora kuvuga ikiri ku mutima akavuga. Navuze demokrasi mwumviki mwebwe. Urumva? Nukuri rero murabe mwikubita gashi abanyarwanda mugabanye muhegonye abantu banyu. Twe twatuzi ko mwanka twego Abarundi gusa, twatuzi ko nayo banyu mubahonya, twatuzi ko mubazivya, twatuzi ko mubakore ivyo byose bibi. Rero murabe muhinduke. Ibisa neza. Abana b'igihugu canyu cy'u Rwanda muko murabona nko bagira nabi. Mu Rwanda mu Rwanda iyo umuntu ateye imbere bagira iki? Bamuha amasumu. Iyo umuntu abonye ngo ateye imbere kamenyekana gatonya yironkeye utwo yigurira akaro kifu muha amasumu mukanyuruza mukagira iki? Si byiza, Imana izobahana. Murabazi ko igihugu cahiye? Kiye igihugu cahiye? Mwe niko muzomera kujya nyene. Nashakare muhindu ni musenge. Mwe muratangaza impamvu ngo mutukora ibitero, mugategura ibitero. Ariko ntihagire ico mushikako. Ivyo bitero mutegura byo gutera mu gihugu cacu ciza c'u Burundi nibishike nibaza kwikwereka. Turasenga. Twikintu cambere twubaha n'Imana. Uwo mu president wanyu mwogira atubaha Imana, adasenga atubaha Imana. Uwo mu president wahe? Twe mu president wacu arasenga. Ivyo bagira kora byose banza kuvyereka Imana. Bati Imana ndakweretse ibintu ngira nkore, ndakweretse igihugu canje, fasha kugitwara, fasha gutwara abana banje, kurera abana banje. Imana ikamufasha. Kugira n'umuvyeyi avuga ati Imana ndakweretse abana banje, aba ari wowe ubandabira, aba ari wowe baragira. No mu president wacu ni Kameza avuga ati Imana ndakweretse abantu ndongoye abana banje, ndabaguhaye ubandabire. Mu Rwanda amasengero barirukanye. Mu Rwanda iki niki amasengero baraturiye abandi barirukanye. Eske none mwumvaga bashaka tubakoze iki? Nimwohinduka. Mu Rwanda
mu Rwanda aho bashobora kwemera ko mumvira ivyo biyozi ngene bibabaje, aho mu Rwanda bashobora kwemera ko umuhungu n'umuhungu bashobora kurongorana bakabana, umukobwa n'umukobwa bakabana. Iryo si ibara, ubwo si ubuvume. Murumva ivyo bintu ari vyo? Twebwe mu gihugu ciza c'amasezerano hari ibintu twe vyasi vyaranse. Ivyo navyo leta yacu y'u Burundi yo kwemera. Nta mugabo kundi ashobora kurongorana, ntibibaho. Nta mugabo ku mugabo ashobora kurongorana, cyangwa umukobwa ku mugore ntibibaho. Kubera iki Adamu na Eva n'umukobwa cyane n'umuhungu bose umukobwa n'umuhungu, umugore n'umugabo, kweko batageze bose babe ba Eva cyangwa babe ba Adamu bose. Kubera iki? Imana ntimukamanuze Imana, ntimukamanuze Imana. Kubera ko ivyo muriko muragira sivyo, mwikebuke, ndabasavye mwikebuke, mwikubise agashi. Abanyarwanda twende baburira musenge. Kiya gihugu cahiye, mwibaza ko cahiye, no kuvuga ko rero mwari mugisumvye amahera, mugisumvye iki? Nticahiye. Kubera Imana, ikintu cyose udashira mu Imana nta kintu muzoronka. Hama mubandanye uyobeye scroll bwanyu. Murakoze cyane, mwibuke kugira subscribe kuri Khaisa Kunda. Bye cyane. Bisous.